turabaramukije cyane canke turabahaye mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye mu mihingo ine y'isi. Ubwa mbere na mbere tubanje gusaba imbabazi kuri mwebwe mwese mudukurikirana mukoresheje urubuga rwa YouTube, kuko haraciye iminsi tutabashikiriza ivyigwa. Imvo nyamukuru nuko vyacanganye mu buhinga bw'ivyuma. YouTube yaradufatiye ibihano, ariko ivyo dukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi vyose aha turi mw'ishure, hariho amakosa usanga tuza turakora, kandi murabona yuko ahanini dukoresha ibintu vy'abandi, ugasanga turakoresheje iki canke turakoresheje kiriya, dukoresheje video ya naka, dukoresheje ijwi rya naka. Murumva yuko YouTube nayo ibiriko iraturaba, aho baraheza bakadukubita ku ntoki. Nukuvuga rero ko ubu turi mu bihano, ariko namwe muze muravyihanganira, mumenye yuko izi mbuga dukoresha ari iz'abandi bagabo. Ariko kubera tukiri muri ibi bihano, murashobora guhindura gatoya, aho mwahora mwandika ishure ry'abarundi bose muca mwandika ishure ry'abarundi bose B. Muce mufyondako, mugire subscribe, mugire na ka kantu ka j'aime, hanyuma mufyonde no kuri ka kazogera. Tuzobandaniriza kuri iyo shene nshasha ivyigwa. Harya ufyonze kuri aka kantu ka j'aime, no kuvuga ngo uba wemeje yuko n'abandi bantu bashobora kubona ubwo butumwa. Uko niko rero iyo j'aime ikozwe n'abantu benshi uca usanga video iriko iraboneka cane ku rubuga rwa YouTube. Mwebwe mwese muri mw'ishure ry'abarundi bose kuri WhatsApp, musubire mudufashe gukomeza n'uru rubuga rushasha. Ubu ahubwo tuzokora nyinshi kugira ngo rumwe rugize ikibazo urundi rubandanye. Ntibigoye gutora iyo shene kuko wanditse ishure ry'abarundi bose uca uyibona. Canke naho urabe musi y'iki cigwa muri description, urabe link y'iyi shene nshasha. Nuko rero iki cigwa mubona ntikizoca kuri uru rubuga, kizoca kuri urwo twababwiye. Nyene icubahiro Neva aravuga ati umugambi w'inkwavu ni umugambi ukomeye cyane ushobora kudushikana mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere. Ati tubwirizwa kubakisha amahinguriro ahingura inyama z'inkwavu. Ati muri iyo nzira amadovize azoboneka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe atigira amahoro. Dutegerezwa gusubira kurima ikawa kugira ngo dusubire twinjize amafaranga y'agaciro. Kuvuga yuko iyo tugumana umwimbu y'itoni 42,000 tuba dushobora kugura igitoro umwaka wose ataho dusavye. Mugore no kubaravye aho nyene bati nyarutsa hajya nyene. Vuga bashimwe ko yikoreye twabo n'abaca baraza. Bashavuza umwene gihugu. Umwene gihugu yejeje bakavyegeranya ntibarihe ku mwanya. Bahagenda gushora hanze n'amahembe dinje muri leta. Amagapotera. Umukagenda ati je nadanaje ku madolari n'ikiro kandi ari amadolari 7. Atatu ntaboneke mu higa ca leta. Dushe dusanga abanyagihugu bacavuga bati nivyo rero turabihevye. Bacafata ikawa bateramwo amateke. Bafata ikawa bashiramwo ibitoki. Kubera iki? Kubera bashavuze mugabo urumva ni politike y'abantu babazanye mu gihugu. Bavuga bati igihe babukaranga twari musi y'urucu, twegere twafashe ya mbere mu gihugu cyose. Igihugu igitego c'ikawa gisuziteka twihaye imyaka 5 kugira turabe yuko ikibazo c'igitoro twebwe nk'abene gihugu. Umene gihugu wese avuga ati ikawa nzoyirima sinzorondera inyungu, ni ukwikukira kw'igihugu. Mu cigwa tugiye kubakorera tugiye kurabira hamwe nimba umugambi w'inkwavu woshobora kudufasha gushika mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu c'u Burundi giteye imbere. Aha nariko ndavuga kuri umugambi wa perezida w'inkwavu. Umunyamabanga mukuru nawe umugambwe CNDD-FDD ati tugiye guhimiriza abene gihugu basubire batere ikawa kugira ngo duhangane n'iki kibazo c'igitoro. Mumenye yuko iki kibazo c'igitoro kiriho kubera igihugu kidafise amafaranga y'agaciro.
kubwiwe amafaranga y'agaciro tuzoyakura mw'ikawa. Iciyumviro ciza. Tuzorabira hamwe rero ko vy'ukuri iyo migambi yofasha igihugu c'u Burundi gutera imbere, canke turabire hamwe izindi nzira zishoboka kugira ngo iterambere ryihute, ahubwo turabe ko n'iryo sango ritohava rigera tuza twateye imbere. Tuzocisha ko turabe ivy'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ingene vyifashe, cane cane imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Icigwa ca kabiri tuzogira ni ca cigwa ca rhetorique, ca cigwa co kuryohora ijambo, ca cigwa co kuvuga amajambo aryohera amatwi, amajambo yinyura amatwi. Tuzokwiga kandi n'icigwa gihambaye cane, icigwa cerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Tuzokwerekana ukuntu abantu bashobora kurondoka ku rugero bakoresheje bwa buhinga bwa planning naturel, canke ubuhinga novuga yuko ari ubuhinga kama. Nshobora kuba ntakivuze neza mu Kirundi ariko ni nk'ico. Igituma twahisemwo kuzokwigisha iki cigwa nuko abantu bafise ubumenyi buke mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ivyo biraheza bikagira ingaruka mbi kw'iterambere ry'igihugu mu gihe abantu barondotse ku bwinshi kandi Uburundi butariko buraguka. Ivyo biraheza bikagira ingaruka mbi nyinshi. Kugira ngo rero twirinde izo ngaruka mbi nuko tuzokwigisha ico cigwa kugira ngo abarundi bagitahure neza. Bamaze kugitahura neza, murumva yuko za ngaruka mbi zitazosubira kugwa ku gihugu cacu. Reka rero ndangize ndabibutsa rya sango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka, aho tuzokwerekana ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Turiko turatumira abarundi mwese iyo muva mu Kagera ata numwe dukuyemwo, kugira ngo iryo sango rizoshike mwese mwavyiteguriye. Ndasubiye kubinginga, iyo tariki muzobe muri tayari. Ndabizi neza ko abarundi bari migwi itatu. Hariho abantu banyotewe vy'ukuri, ukuri kugira ngo baronke umwidegemvyo. Kumwe rya jambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha umwidegemvyo. Hariho abantu barushe, hariho abantu batuntuye. Rero bipfuza yuko ukuri ariko gutanga umuco. Hariho n'abandi rero batabona amagorwa abarundi bagowe. Hariho abariko barakamisha amagorwa y'abarundi. Umugwi wa gatatu n'umugwi w'abantu irumve ko aba rero barundi ntibagwanya ukuri kandi ntibanagushigikira. Aba rero Martin Luther King yavuze ati aba nibo bansi ba mbere b'igihugu. Umwe wese rero yisuzume amenye uruhande ariko. Je ndashafise ivyizigiro ko mu Burundi hakiriho abantu b'abashinga ntahe. Bamwe basanga ibintu vyayangaye canke abantu bariko barashwana bakavuga bati bangwe ahari abagabo ntihagwibara. Je rero ndizeye yuko abo bashinga ntahe bameze nk'uko bakiriho. Uwo munsi rero tuzokwerekana ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Twifuza yuko abarundi bose baba bariko barumviriza. Twifuza yuko abo bashinga ntahe baba bariko barumviriza kugira ngo tuvuze ikinyoma baze bagire bati yaya ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Ariko kandi tuvuze ukuri naho bakavuga bati nukuri, uko nukuri. Twifuza ko abasirikare bazoba bariko barumviriza, twifuza ko abapolisi bazoba bariko barumviriza, twifuza ko abapatiri, abapasitori, abashehe, abanyeshuri bo kuri kaminuza, abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, abari muri leta, eka twifuza ko mwese mwodutiza amatwi maze ikinyoma kigakubitirwa ahabona. Mudeviye rero gatoya, mwebwe mukoresha urubuga rwa YouTube, mwandike ishure ry'abarundi bose B. Ndasubiye kubasaba ko mwokwihangana cyane, ariko kandi ndizeye yuko
ibi vyigwa tugiye kubona bizofasha cane. Imana nibahezagire mwese rero, reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.